icupa ryo birashashe bariryoshe mugabo basarati bosi kigiye ni sawa mugare aratevye ariko rero ntacyo umunsi ambwira iby'akazi kuri bipanze kuri kwimana hazi ibisi nari maze ntaronka n'akazi naryo acazi ko biri kose nibwo n'imeme bindemeje ntacyo yatebye kigiye ni hata ariko ntacyo acarahetse ntacyo bosi murakomeye mwakoze kandi cyane yego kinashitse kera yego ashi zere ko rero ngira ngo ukomeye umeze neza cyane turakomeye no kwimana nako n'agacupa wamaye ndakagije kure yewe mbangwaye namba nagaso oya kweri ntivyari gukora asha ndakomeye no kuri kwimwaro kweri ni sawa yego hama zere ko ku kazi ubona bimeze neza kazi ubona isa umushahara urabona ko kwiyevura mba ntagaso nambaye kirato kandi ko nabona nambaye tukigahenga mba urabibona ko amafaranga atari make arakwiye no kuri rero ikintu no kubwira turabantuze ababosi babiri sasa ari wo mu bosi akunda kuba ari biri rero kihari nizere yuko verema utidoga kuvyerekanye n'umushahara hasi nidoga twari ugomba umuntu tuba duhaye akazi aje muri kampuni y'iwacu ko ibintu biguma biri ku murongo bimeze neza cyane bimeze neza urakora kandi amafaranga nakubwiye kakwiye ubu n'umuryango usigaye urya ariko rero hari ikindi kintu twege dukunda nk'ababosi yego harakenewe ikintu novuga yuko ikintu novuga cyo gufasha abandi gufasha cyo kintu ndagitahura cyane tuba dushaka basi urabona n'umushahara basi tukongere mugabo ugira icyo wimariye ugire yente n'icyo umariye abantu ubu rero ndagushiriye ko ubu ni miliyoni zitanu yego urumva mugabo rero ikintu umana kubwiye yego ico kintu gifate nka nkama ikintu cyo gufashanya kandi gufasha abandi yo gufashanya urumva ico kintu turagisezeranye neza ufise amatwi abiri ntuzi kubera n'Imana igirande dukundane nk'uko Imana nayo yagize dukunda ikintu cyo gufashanya cibuke wamucibuke ivyo ngiye kubifata nkama ikintu kihari rero je mpise ngenda uragiye yego mbere kwanza reka ndabe nagusigira agacupa ntacyo bosi ni mwebwe yego sawa rero mbese inzoga zirica umuntu no kuri icupa kurindi kweri imwindi ziritse basha kuri kamera yabike ntibayanyiwe banze nko nwera icupa mbe we butike zirakanye ndibaza ndi okay sawa sawa ibiki gasha icupa wanje mbasho bamba ivyo ngaho none kuje gusigaje wi mbasho nshonje kigiye bose none umaze kubona umuntu ibereyeho uzavuga ngo biki ngo biki nibiki we twarafashije mu kayarondera wewe yo mayakazi ntaguhaye akazi none abo mfasha reka ntubone nkuko suko Imana inyama maze mwicupa kwanza abantu b'imihembe icupa ugomba kora kuri icupa giwanje enti mubonze igiye cartridge It was at this moment that he knew he fucked up. Ana mahembe ndakuno kano Ani mihembe yeah Imihembe biki chahiyo Mukire ndagukeneye ku kazi kabaye ndagukeneye ku kazi kweri burya ndabona ibintu bitako yagenda neza ku kazi oya n'amafaranga yo kurangura naje ndayazanye inge turabe ku ntangana ni menshi ntangorane sawa unyaruke sawa Una je banansuzura ku kazi kiwanje jewe baturuka hega boss wahageze yego ngo bimeze gute rero wa muntu n'uyu yewe
twabikinye mani twabikinye wihangane Ihangane. twamaze kubona iyo yuko munyoye akantu kamwe muca mwibagira niyo mwapfuye Basi ni mumbabarire basi. Basi canke basi. oya jya wahembwe kujya kwezi wahembwe kwa kwiye nta Sura gukora none. ukazi Basi ni munyewe Ubona ku kazi- kazi kwisubira. ku kazi kiwacu urumva twe ntituraba ngo iki ni oya twamaze kubona ko umutima wo wari ntawo nta bindi tubona naho boronke bimwe bihinda bisubira nta n'ikintu na kimwe ndo nawo Bari mumbabarire basi nkore. Nkore mureka kazi kumwe. mureka biwasohoye Gabana ucaga mu. otumuka Bikabase ngene no. erega nta kundi gutumuka twe sinze kugaruka twamusiga ngenda gusanga Nacho basi mumbabarire. aje mburya mba nanganye nawe ku kazi ntuzi ugirente ugaruke twigere bana Yemenya kaza ndafasha niwe yarabwira nkamufasha ariko ngiye kubikora ntaca abana bacagwa mu ibarabara It is finished.